Ndabaramutse nongera ndabaha ikaze bakunzi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka muhundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Haraheze imyaka 60 hashizweho amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi hamwe n'igihugu ca Vatikano. Igihano cyo kubuza umwigeme yavyaye akiri ku ntebe y'ishuri ku mashuri mato ndetse n'ayisumbuye cyo gusubira kugaruka ku ishuri heze imyaka 2 ngo ni igihano kiba kije guhohotera uwo mwigeme. Aya n'ayandi haraheze imyaka 60 hashizweho amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu ca Vatikano biciye muri Ekereziya Katolika. Ivyo bihugu bisanzwe bifashanya muri byinshi. Kurikirana Albert Shingiro umushikiranganje w'imigeneranire y'u Burundi hamwe n'ayandi makungu. Imyaka 60 rero si imyaka mike, harakozwe vyinshi biciye mu ingendo zimwe zage zikogwa ku rwego rwo hejuru. Ingendo zagize ko n'abakuru b'ibihugu na cyane twebwe igihugu cacu ciza cy'u Burundi nyene icubahiro yarashoboye kugenda muri Vatikano mu mwaka uheze mu kwezi wa gatatu asha guhura na Papa Francisco. Barayaga neza ibijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu vyacu ko ari bibiri n'ingene twokorana kugira ngo iyo migenderanire igende itera imbere. Mbere yaho murazi yuko na Papa Yohani Paulo wa kabiri yagendeye igihugu cacu ciza cy'u Burundi mu 1990 aranavuga n'ijambo rikomeye cyane, ijambo yavugiye hajya ku Mutangano yari quartier Kirinshasha ku buryo hacaba n'icibutso gikomeye cyane cyo kwama twibuka urwo rugendo. Twavuye twita ibarabara rimwe hajya ku Mutangano tugitirira Papa Yohani Paulo wa kabiri. Mu bijanye no gufashanya mu iterambere naho hari byinshi dukorana n'igihugu ca Vatikano biciye cyane muri Ekereziya Katolika. Ivyo navyo ni mu gisata c'amagara y'abantu n'igisata c'inyigisho. Murazi yuko Ekereziya Katolika ifise amashuri menshi yigisha neza haba ivy'indero ndundi n'ivy'ubwenge, naho tutashoboye bamwe guca mu seminari mugabo mwarashoboye kubona hirya no hino amashuri ya Ekereziya Katolika, amashuri yigisha neza cyane kandi yaramuye incabwenge nyinshi. Turakorana kandi mu bijanye n'amagara y'abantu. Murazi yuko Ekereziya Katolika yagigira amavuriro menshi ikazirafasha cyane kuvura bene gihugu, yongera ifasha leta muri ico gisata. Indongozi zisabwa gukunda igihugu kuko zoca zikunda abene gihugu ndetse zikanabatunganiriza. Ivyo bisabwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryo kwifuriza abarundi umunsi mukuru w'ubumwe bwabo. Ndongozi mwese, ni mwebwe muhagarariye igihugu arico kitwungiye ubumwe kuko tugihurira ko twese. Nimuhabera abagabo rero mutangure mwebwe nyene mwerekane ico murushije abandi mu gukunda igihugu, mutange umwizero mu bene gihugu. Nimwamara gukunda igihugu mubakarorero mu kugikorera, mu kwigishariza no mu kugitungisha. Mumenye yuko igihugu citangirwa, none ukinyagutwa cyari cifitiye wavuga gute ko ugikunda. Indongozi niyamara gukunda igihugu izokunda beneco kandi ibakingire ntibagire ingorane. Ntazokwigungira ko ahubwo azobungabunga ivy'igihugu abigwize hanyuma bisabikanye bose. Niyamara gukunda igihugu azohagararira amategeko kugira bose bakingirwe kumwe kandi bayubahe kumwe. Indongozi niyamara gukunda igihugu igakunda abaco izomenya kurondera iyo bweze kugira gisumire abene gihugu. Indongozi idashoboye ivyo twavuga ko atandongozi rimwo.
none kuva uno munsi twese duhinduke tube bashasha. Namwe mutarashikirwa kurongora abandi, namwe izo mpanuro zirabaraba. Nimwe murimenyereza kugira ejo aho bukera muzoba akarorero mu bandi, kandi ndetse turabakeneye twebwe indongozi kugira ngo mutubere abahanuzi beza. Ntihagire uwigira sindabibazwa mu gihugu, umwe wese ku butumwa ajejwe n'indongozi, kandi ategerezwa kuba akarorero mu kunga ubumwe bwabo ajejwe. Ingingo yo kubuza umwigeme yavyaye akiri ku ntebe y'ishuri ku mashuri mato mato ndetse n'ayisumbuye kumara imyaka 2 adatonze ngo n'ingingo yo guhohotera uwo mwigeme, ahubwo iyo ngingo ikwiye guhinyanyurwa, bivugwa n'umwunganizi mukuru w'ubuyobozi w'ishirahamwe Sojepaye David Ninganza. Kumva ko hariho itegeko rihana abana babigeme, ndabyita igihano kuko kumara umwaka amezi angana 12 bavuga ko umuvyeyi ari we mwana yibarutse ari karonsa ari hagaruka mu ishuri, ndabifata ko ari igihano. Ubwa mbere hoho kuvyara kiri ku ntebe y'ishuri aba ari umuntu yahohotewe, aba yavyaye hatari bwagere, aba yahuye n'isanganya. Umuntu yahuye n'isanganya ntuongera ko ibindi, ico ni igihano. Hanyuma ikindi kigira kabiri, mbega ubushikiranganje kandi n'ivyo iryo tegeko rirahari, ariko twasanze ari tegeko rihonyanga itegeko risanzwe rihari, ico no kwita la loi spécifique ryo kuri VBG rijanye no kugwanya amabi. Riravuga ko umwigisha n'umuyobozi bategerezwa kwihutira kugarukana umwana mu ishuri mu gihe yavyaye. Ariko rero uciye uvuga ngo azorindira yose amezi 12, ubwa mbere nitubona aho babikuye, kuko MS iravuga yuko umuvyeyi yonsa amezi 6 kugira ngo umwana areme abone gufata izindi mfungurwa. Nagomba ngireko ko mu bushikiranganje bw'indero bo kwicarana nabo bose bajejwe indero, hariho mu bushikiranganje bw'ubutungane, hariho amategeko bashobora guhinyanyura, hariho amategeko ahambaye bashobora kuvuga bati nyawuni kintu mugikore. Abo mu bushikiranganje bwo gushigikirana, hariho amategeko yerekana gukingira agateka k'abantu, gukingira agateka ku mwana, agateka ku mukenyezi. Uwo wese akagezana interano yiwe pire n'amashyamwe na batwese n'abandi bati nyawuni ingingo tukayishira mu ngiro yonona kiriya. Rero mu ncamake nuko ubushikiranganje bw'indero bukwiye gusubiramwo le règlement scolaire, kandi règlement scolaire n'amategeko matoyi ufatiye ku mategeko agenga igihugu, ufatiye kuri constitution, ufatiye ku itegeko rigenga VBG, no kuvuga kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Abadandaza b'amavuta y'amamesa basanzwe bayatekera mu bicupa vya plastique biba vyavuyemo amazi, barasaba leta kubaronsa ibindi bikoresho vyemewe n'amategeko kuko ivyo hahora bigiye kubuzwa burundu. Arlette Mugisha. Inyuma yaho ikigo gikurikirana ko ibidandazwa bitandukanye bitagira ubuziranenge BBN gisohoye ikiringo cuko amacupa ya plastike yose yakoreshejwe atosubira gukoreshwa, abadandaza badanaza amavuta yo kurya bo bakoresha ivyo bicupa vyavuyemwe amazi n'ibinyobwa bavuga ko naho icyo kiringo kigira gihere bataritegura gushika ubu. Twene turitegura kubera ibi bintu bishitse paragisida turitegura, nturamenye ikintu bizocururiza, muzomenya ko tuzocuruza mu bubido ngo bongereze ikindi kiringo, kubera turitegura tumenye icyo tuzoshiramo amavuta. Abo badandaza bagasaba leta ko yo baronderera ivyo boza baratekeramo kuko vyahora biborohera gutanga amavuta no kubifuza make. Ducuruza ububido bwonyene nk'abakiriya tworonka, kubera ubunye urabona ntu barakenye, umuntu aza kugura akabodo kakamwe agatwara kanusu, muga mu kabido biragoye ingene uzomuha inusu zoitwara mu minwe. Dusabe ko turondera ibindi dushiramo kugira tworohe kukuntu dushobora gukora, kuko nta kindi tubona baduhaye tuzoshiramo n'abatubwira tubikureho. Iyo ngingo ikazoshirwa mu ngiro igenekerezo rya 2026 ruruhuma uno mwaka.
itabi riri mu bwoko bwa shisha rifise ingaruka mbi ku magara y'umuntu ndetse bikamuviramo n'indwara ya cancer bivugwa na muganga Boaz Nibitanga. Ku bantu basanzwe batuma itabi y'ubwoko bwa shisha n'icambere nuko itabi kujya kuntu umuntu atuma itabi ujya myotsi cyangwa ujya mushaha mu nzira yose igenda icamo nimwe mu facteur de risque cyangwa mu bishobora gutera amahirwe mabi mu makanser atandukanye y'umubiri. Rero ahanini cyane gacikarira bijya bihimba ujya mwose wagiye ucamwo ni facteur de risque iza mu facteur de risque cyangwa mu bitera amahirwe mabi mu makanser y'ubwoko butandukanye uretse amahaha yoyo rero ni cyane gose kuko naho bica bishikira bigaca bitera ingaruka mbi zikomeye. Rero twohanura abari ko batwumviriza yuko boreka gutuma iryo tabi na cyane cyane iyo tabi y'ubwoko bwa shisha ni ribi cyane gose. Niyo nkuru duciye turangiriza ko kandi ashimwe mwebwe mwese mwariko muradukurikirana shimire badufashije gutokanya ano makuru sino kubagira wahagarikiye ari we Raymond Prosper niyo nkuru ndetse n'abari muhinga bw'ivyuma ari we Jules Boris Ingabire hamwe na Jean Claude Nduwimana ndabasabe kubandanya mukurikirana bino biganiro bya BTV Burundi mugire aho mubahwe naho utaha.